Mu gihe hibonekeza umuvuduko wa interinete udakwiye mu bice bimwe bimwe vyo mu gihugu, bigiye gutorerwa inyishu aho umuhinga w'umurundi Gateka Saxperi aherutse gushira ahabona urubuga hwaniro yise Gasape Chat, abayikoresha bakazoshobora gukoresha interinete ku muvuduko wa megabyte 23 kw'isegonda. Ni application mu vyo izobaronsa vuba hazoba harimwo na ya internet. Abantu bose baguma babaza ngo igezehe nkuko abaza kuyugurura mu kanya muza kubibona. Ni kubera ko igihe nari mu mishikirano n'abagwiza tunga kugira dushire inguvu hamwe turekure internet muri carte SIM Gasape igiga, ico gihe hari abasumaruyeri biba abantu bivye abatari bake bababwira ngo carte SIM yabonetse rungika amahera tuguhereze, maze ico gihe birambabaza cyane njaniga uburyo atanumwe yosubira kwiba umunyagihugu biciye muri ubwo buryo. Iyi Gasape Chat rero ikaba ari application ushobora kuvoma aka kanya haba muri Play Store ku bakoresha telefone yo mu bwoko bwa Android canke muri App Store ku bakoresha telefone yo mu bwoko bwa iPhone. Maze mu vyo izokora hakazoba harimwo guhereza ya internet, kubahereza ya internet yo muvuduko dasanzwe utarinze gukoresha carte SIM, iyo nayo ukazoyironka aho uri hose. Abandanya amenyesha n'ibindi urwo rubuga rushobora gufasha harimo guhanahana amafaranga. Nashimye ko muba murakoresha runo rubuga mu kuganira n'inshuti n'abagenzi, haba mu kurungikiranira ubutumwa canke mu guhamagarana bisanzwe. Hari n'ibindi mushobora gukoresha urubuga Gasape Chat mu ntango, ndetse hampande yo kuronka internet vuba cyane hari n'ibindi bizoshirwa muri iyi application, harimwo ibijanye no kurungikirana amafaranga, gusaba ideni ryo gukoresha imigambi ridasubizwa, hamwe n'ibindi tuzuza turabamenyesha uko uwo mutandao uzoguma ushirwa ku gihe. Ivyo bishitse mu gihe abarundi bari bamenyereye gukoresha imbuga hwaniro z'abanyamahanga nka Facebook, WhatsApp, Telegram n'izindi.